bakunzi wa BTV ndabaramutse cyane ndabahani ikaze mu kiganiro c'amagara meza nkuko mubibona uyu munsi nza ko mpagatiwe cyane mwaragiye murayibona ku mbuga zitandukanye za televiziyo BTV aho uyu munsi tuza kuganira ikintu kidasanzwe aho ndetse mu kanya nza kubakira muza kubona byinshi ni kiganiro rero c'amagara meza nkuko musanzwe mubizi giha akaryo abaganga batandukanye giha akaryo uwo wese aba yumva hari ico ashobora gusangira n'abandi mu ntumbero yo guhimiriza ndetse no gutera intege kugira ngo twese tubandanye dufise amagara meza uyu munsi rero sije nza kubwikora jenyene ariko ndaza kuba afise umwe sanzwe ari Augustin Harushimana aza kufasha kwakira abatumire ndetse aza kufasha no kugira ngo iganiro cacu gisanzwe kize kugenda neza ndakuramutse cyane murakoze ni sawa n'amahoro ego ndetse tubandanye nko mubibona duhagatiwe cyane ndaza guhera ku batumire bacu abatumire ndetse badasanzwe aho tuza kubona abaribo ndetse mpereye ndetse ku mufasoni ndetse aboneka ko anakuze ari umuvyeyi wacu akaba ari nkanira Bernadette asanzwe yarize ibijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza ndetse akaba asanzwe akora mu bijanye n'ivyo guhera mu 2004 ndetse akaba ari no mu mugambi wa leta wirondoka ijanye n'amagara meza ndabaramutse cyane ndohanikaze murakoze cyane murakoze turashitse murataye ikaze yego murakoze ndetse twaba turi kumwe n'uyundi asanzwe ari umuganga w'umushakashatsi Majambere Jean Claude ndabaramutse cyane aho ndabashimira cyane murakoze ndabaramukije nanje ndamutse n'abariko baradukurikirana bose twizere ko uzakugirana ikiganiro cyiza yego Yvonne turi kumwe kandi n'umukenyezi ni Joseline Nkorerimana akaba ari umukenyezi twovuga ngo yaserukiye abakenyezi batandukanye bari muri iki gihugu c'u Burundi n'umukenyezi afise imbanyi amaze gutwara imbanyi zine hama akaba afise umwana umwe ari ngaho kugira ngo nawe adubwire kuvyerekeye n'uyu mwuga twaje kuvuga uyu munsi mbandanije tukumwe kandi n'umushinga ntahe ni Nduwarugira Terence Nduwarugira Terence nawe ni wanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza akaba nawe yabikoze kuva kera muri kino gihe ari karakora mwishiramwe mpuzamakungu ryitwa FINWAP tukaba nawe tumuhaye ikaze murakoze karibu cyane muri iki kiganiro Joseline nawe turaguhaye ikaze murakoze karibu nkuko mwavyumvise sanzwe dufise abatumire badasanzwe ndetse mugiye murumva umwidondoro twagiye turagira mukavuga ati mbega abo bantu uyu munsi baza kuganira kubiki uyu munsi dusanzwe turi mu ukwezi kwahariwe umwuga udasanzwe aho twagiye turavyerekana aho uyu mwuga tuza kuwuca irya nino turabe ibugize umuntu akimva ati n'umugo wahe ego Yvonne n'umwuga udasanzwe n'umwuga twese twubaha n'umwuga abantu bose bawumvise bagomba kugira ico bakoze kugira ngo bigende neza n'umwuga twavuga ngo n'Imana ishigikiye kuko n'umwuga uhambaye cyane n'umwuga umuntu wese awumvise abashaka kugira icavuze canke abashaka kugira icavuze cerekeye uwo mwuga rero abatumire dufise baraza kutubwira neza na neza ni uwuhe mwuga twaje kuvuga tuza kumara umwanya two turaganirako n'umwuga ukomeye cyane n'umwuga novuga ngo ufasha abandi kugira ngo bigende neza umuntu avuze ngo ufashe abandi kugira bigende neza sikindi ni ufasha abakenyezi gibashe gutanga ubuzima nkuko dukunze kubyumva duherere ngaha ku mufasoni ndetse ikindi nibagiye nuko asanzwe arongoye ishira hamwe ry'abasage mu Burundi ndetse tuhereye ngaho witwa ko turavanga umwuga uyu mwuga n'umwuga w'abasanzwe barize ibijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza umuntu akimvira ati n'umwuga umeze gutega Madame Bernadette murakoze uyu mwuga ni umwuga w'abanonosoye ivyirondoka rijanye n'amagara meza ivyo bita sage femme mu gifaransa no kuvuga n'abantu bize ishuri baminuje bize kaminuza bakagenda rero bagafasha abakenyezi bafasha abakenyezi gute bafasha abakenyezi mbere nsinova ko bahera ku bakenyezi bahera kugwaruka bakwigisha ugwaruka ingene bashobora kwitunganya mu byirondoka rijanye n'amagara meza mukenyezi atwaye imbanyi bamukurikirana kuva gitwara imbanyi bakamuherekeza imbanyi igakura ikavuka ariko ageze kuja kwibaruka bakabana nawe bakamufasha kumufasha gutanga ubuzima hama yatanze ubuzima n'inyuma yaho bagakurikirana uwo muvyeyi yibarutse
ingene ivyo yo kwipimisha n'ivyo yofasha hama bakurikirana n'umwana yibarutse mbaye ndagarukira kuko ni byinshi baguma bakora nabo turi kumwe baranyugana ndetse tukiri ngaho nyine umuntu yumvise kuva kera irondoka rijanye n'amagara meza kera twarumva ijambo umwakirizi mbega hari naho byoba bihuriye yo umwakirizi n'umuntu aba mu gihugu ntiyize n'umuntu yarajeje gufasha abakenyezi kubera kera ubuhinga butari bwatera imbere agafasha abakenyezi mu Kirundi akabafasha kwibaruka mugabo ubu ntabakiriho ubu n'abantu abaremesha kiyago bari mu baremesha kiyago bigisha bagahimiriza bakongora gerekeza abavyeyi kuja kwibarukira kwa muganga bakabahimiriza kuja kwa muganga bakibarukira kwa muganga abo rero n'abantu batiza amashuri mugabo abasage femme n'abantu banonosoye numvuga yuko nkari nk'ivyegera byaba gynecologue abantu bafise ubumenyi buhanitse mu kuraba iby'abakenyezi nibaza ko ziza kubigaruka ko cari Yvonne wumvirije ukuntu ariko arasigura aba banonosoye irondoka rijanye n'amagara meza iyo ugiye kwa muganga usanga hari abantu bambaye amataburiya usanga hari abantu batandukanye reka mbaze umushinga ntaye Terence twashaka kudusigurire abaganga batandukanye dusanga kwa muganga mbega bameze gute bapanze gute kuko umugwayi yashitse kwa muganga akabona abantu bose bambaye itaburiya arashobora guca yibaza ati urya niwe ngira nitura ariko uri kuraraba kwa muganga numvise umenga dufatiye ku byo umufasoni nkanira Bernadette adusiguriye numvise umenga abaganga baratandukanye bimeze gute kwa muganga murakoze cyane mu bisanzwe mugifashe uko iyo ugiye mu gihugu hagati umunyagihugu wese abonye umuntu witaburiye amwita muganga ariko baratandukanye rwose bivanye n'ubumenyi umwe wese afise natwebwe mwumvise ko dufise iryo zina twitirirwa ariko ugiye kuvuga neza umuganga ijambo ry'umuganga mu gifaransa niho bakivuga neza mu médecin ariko ugiye hajya ukagenda ku muntu muto hariya hejuru ku gatumba abonye witaburiya wese amwita muganga bimeze gute rero hariho baca ku ntebe y'ishure aya mashure y'ubuvuzi ya leta apana kaminuza bamwe bavuga ko ari abaforoma aho benshi muri twebwe usanga twarahaciye murumva ko kuri uyu mwuga wacu rero hejuru y'uko kuba umuforoma twarakwirikije iyindi myaka ine tubinonosora bisigura rero ko dutandukanye na bamwe twita abaforoma mugabo mwumvise ku mutumba hariya ko bose babita ba muganga ariko mwumva ko dutandukanye byongeye natwe hariho abandi bize kaminuza bitwa ba muganga koko aribo bateza kwitwa ba muganga bajya bita abadokiteri rero murumva ko naho hariho urundi rugero hakaba n'abandi ba muganga abo twita ba muganga twebwe twitwa ko tubazi abo badokiteri ba muganga baciye bongera barabinonosora rwose aribo bamwe mwumva abaginekologe gusa rero niho nka twebwe kubera twabiciyemo turavyumva ariko ugiye ku mwenegihugu hariya yumvise muganga umwe wese amubona nk'umuganga na cyane cyane ko iyo amwituye abona amufasha ngira mwatawe murumva mu ncamake ko hariho ubudasa bivanye n'ubumenyi bw'umwe n'uwundi yego cyane urakoze ndetse imbere yuko tuja ku mufasoni yasanzwe yarafashijwe n'abasage femme tuko turavuga Dr canke muganga Majambere Jean Claude mu buvuzi bisanzwe bifise ukuntu bigenda birakurikirana urutonde mbega nk'umuntu atanguye agwaye yategerezwa kugenda gutegerezwa nimba ari umukenyezi yategerezwa gutangura ku musage femme canke muri rusangi ubuvuzi bwategerezwa kugenda gute ku rutonde umuntu agitanguye kuba gifise yumva gwaye urakoze cyane umbajije ikibazo gisa nico wabajije umushinga na Terence ariko bitandukaniye ko we yavuze ku bumenyi jewe nanje ngira ngo ni kubikoko umugwayi mu bisanzwe yageze kwa muganga icyambere na mbere hoho habaho kumenya hatumbera habaho kumenya hatumbera uravye menshi rero mu mavuriro yani iwacu ko atunganije hariho aho no kwita nk'igisata cy'iyakiriro hako mvuzi yakiriro ntibumve ko ari yakiriro ry'abavyeyi benshi rivyo bace batahura aho ku gisata cy'iyakiriro rero mu gifaransa bahita kuri accueil aho niho ahantu hambere umugwayi ageze kwa muganga ashikira
nibo baheza bakamwumviriza ahenshi na henshi, niho bamunovuga bamufatira ibyo twita ibipimo by'ibanze, ibyo bita amaparametre vito, kugira ngo bamenye ingene agwaye. Ni naho bamenya ati twomurungika ku muganga uyu n'uyu bivanye nuko agwaye, ndetse n'ubutandukane muri bya bindi yatubwira bw'abaganga bahari. Aho rero amaze gushika ngaho bakamwakira, bakuzuza icyo umwidondoro w'umugwayi, bakuzuza aho yajava, amazina yiwe, imyaka afise, baraheza rero bagaca bamurungika ku muganga aheza nawe akamusuzuma. Abo baganga rero batandukana bivanye n'ivuriro, kuko hariho aho twita ku mavuriro mato mato. Ayo mavuriro mato mato nabo bita mu gifaransa ama centre de santé. Aho oyi uzosanga kenshi hakora babandi yavuga bita abaforoma. Nibo kenshi baba bahakora, nibo baheza bagakora ico gikorwa cyo gusuzuma umugwayi. Hari n'ahandi rero ugiye ku bitaro bikuru, aho usanga abo bagwayi bakigwa na wa wundi rero twabonye akwiye kwitwa umuganga. No kuvuga umudokteur. Uwo rero nawe aza gukora cya gikorwa wa muforoma yakora ku ivuriro rito. Ari naco gituma ngira ko kenshi usanga uwo ku ivuriro rito igihe abonye ko atabishoboye aca arungikira uwo ku ivuriro rikuru, kuko urumva ko bose bakora igikorwa kimwe cyo gusuzuma ariko ntibanganye ubumenyi. Uwo rero uwo mudokteur amaze kugusuzuma ku ivuriro rikuru arashobora kugutuma ibipimo ukagenda muri laboratoire kubikoresha, canke nawe yatabishoboye akakurungika ku wundi muganga afise ubumenyi buri hejuru yiwe, aribo babandi twita aba specialist. Aho rero kumbure ko ndahageze nocangira kari nk'impanuro ntanga abantu benshi uno munsi iyo agiye kwa muganga agenda we wavuga ngo nshaka umuganga uyu, nshaka umuganga uyu, bivanye n'ibimenyetso abafise. Ariko ku vy'ukuri ntabwo ariko byategerezwa kugenda. Uko amategeko nuko indinganizo imeze kwa muganga, wategerezwa kubanza gusuzumwa n'umuganga wo ku rwego novuga mu gifaransa bavuga ni médecin généraliste. Uyo rero niwe aheza akamenya, yahejeje kugusuzuma ingwara ufise, agaheza akamenya umuganga w'umuhinga yo kurungika nuko bitonze cyane. Urakoze cyane, ndetse twashatse kurabira hamwe urutonde kugira tumenye umwe wese bivanye n'ukuntu aba yiyumva, bivanye n'ibimenyetso aba afise mu bijanye n'ingwara aba afise. Dusanzwe kumwe n'umukenyezi Joseline nkuko twabivuze, asanzwe yarafashijwe n'aba sage femme, aba bahinga mu bijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza. Nkamwe bwe tugerageje kuraba urutonde ubunye twabonye muri bugenzi, kandi ni ku mwana wa kane, nubwo hasanzwe hari ingwane zagiye zirashika. Nk'umugiye kwa muganga muzi neza neza uwo mwitura? Ego cyane, murakoze. Jewe nko kubibazo namye mpura nabyo, ndabona neza nko ku mwana agira gatatu nahuye n'ibibazo bitandukanye. Narakoresheje ibipimo, vaccine ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Ngeze kuri vaccine igira kane ndagenda aho nsanzwe nkorera ibipimo. Wazikora ku mwanya nka kurya bavuga ati ni ku mezi 3 ku mezi ngahe? Ego. Nditura umusande femme asanzwe nkurikirana. Igiye kumpima asanga hypertension yaduze. Ndetse mbere yuko nagukurikirana umenye gutuko ari ukwiye kuja ko, kuko niwe yarasanzwe ankorera ibyo bipimo. Okay. Imbere na mbere hose, imbere yuko uja kugira byose niwe yamya binkorera. Ariyo mpamvu namubaye hafi na wamba hafi, abona ko ivyo bibazo ntakwiye kubigira kandi ari wasanza nkurikirana. Hanyuma amaze kubona ko ivyo bibazo namaze kubigira vya hypertension yamaze kuduga, abona ko ivyo adabishoboye, aca ndogeka ku bitaro bikuru. Arampa serukana aho ntegerezwa gushika. Hanyuma abaganga baranyakira bamba hafi, kuko iyo ntaba hafi yabo nari kugira ikibazo, kandi nari kugira ikibazo gikomeye, kuko sinari kumenya ingene je nagize ikibazo. Yaba je nari kugira ikibazo n'umwana mfise mu ndakagira ikibazo. Ariko kuwo mwanya Musende femme yabaye hafi, nanje mba hafi yiwe,
Ego urakoze cyane ibaze ko tuza kubigaruka ko ndetse uruhara rw'umwe wese rw'umusage femme ndetse rw'umuvyeyi bayibunge. Ego Yvonne, reka nshimire abamaze akanya ariko baravuga ibitandukanye ku gutandukanya abaganga batandukanye baba bari kwa muganga. Nukuri nivyo ingirakamaro kugira ngo umuntu agiye kwa muganga yiture ibitaro hama amenye uwo yerekeza. Ariko kandi muri iki gisata cirondoka kijanye n'amagara meza turazi neza yuko ubuzima canke leta yarazanye ivyo kuvura abana ku buntu hamwe na bibungenze ku buntu. Ariko ibikorwa bitandukanye bikorwa ku vyerekeye irondoka kijanye n'amagara meza hariho ivyo badakora ku buntu. Hariho ibintu bitandukanye usanga bisaba ko umuvyeyi yirihira, hariho ibintu bitandukanye usanga bisaba ko umuryango ukorana kugira ngo ico kintu gikorwe. Je nagira mbaze muganga Claude, urumva yatubwiye ngo numushakashatsi. Mu bushakashatsi mumaze gukora dufatire ku mamituwere nk'akarorero. Mbega mu bushakashatsi mumaze gukora nibihe leta ikora ku buntu, nibihe umukenyezi usanga tukoresheje ijambo kwisopa azi neza ko ibintu tuza kubikora ku buntu, mugabo hariho uwuhakwa kudukubita. Ngo mwebwe leta yaravuze yuko usanga nashaka ndakubaze nibihe aba bakenyezi ko baradukurikirana, nibihe usanga leta ikora ku buntu, nibihe usanga bategezwa kwitura nk'akarorero mituwere kugira ngo ibatunganire. Urakoze cyane kuko ivyo onye twabonye neza hari igihe usanga byazanye impari cyasanga umuvyeyi azi ko vyose avyemerewe ariko hakageraho avuga ati ntibishoboka. Rero ngaho onyumva no gutanga umuco kugira abavyeyi bumve ko batarenganye. Murakoze cyane mumbajije ikibazo ciza ndetse nkuko mwabivuze gikunda no gutera impari hagati y'abagwayi n'abaganga. Kugira ngo nze kubisigura neza mu bitahure n'abariko baradukurikira babitahure, ngira ngo nza kwifashisha uturorero tubiri. Nza gufatira ku mugambi wa leta wo kuvuza canke kuvura ku buntu abakenyezi bibungenze. Nongere mfatire no ku mugambi novuga wa leta nyene ibicishije mu kigo kijejwe gukinga no gutegekaniza kazoza abene gihugu, aho muri uwo mugambi bahimiriza cyane abene gihugu kuja mu mashira hamwe yo kuvuzanya y'abene gihugu. Ico gihe rero nukuvuga ko yaba leta ifasha abakenyezi bibungenze kuvugwa ku buntu, yaba nayo mashira hamwe yo kuvuzanya, nukuvuga ko vyose bikora ico no kwita ubwishingizi kugira ngo abo bagwayi bashobore kwivuza. Nukuvuga ko amashira hamwe rero amashirahamwe yo kuvuzanyayo ntashobora kuvuguruza umugambi wa leta. Nukuvuga ko ikiza imbere n'umugambi wa leta. Muri uyu mugambi wa leta rero wo kuvuza ku buntu abakenyezi bibungenze, ahakuru ufatiye ku kwibaruka no gukurikirana imbanyi. Tuvyumve neza, nizera ko turi kumwe n'abasage femme baraca badufasha gutandukanya neza ivyo bintu bibiri. Hariho gukurikirana imbanyi no kugira gute no kwibaruka. Hakabaho n'izindi ngwara rero zisanzwe umukenyezi yibungenze ashobora kugwara. Aha rero ujya mugambi wa leta ufasha hanini kugukurikirana imbanyi no mu kwibaruka, ya mashira hamwe yandi nayo ashobora guca amufasha mu kwivuza za ngwara zindi ashobora kugwara ariko zidafatiye ku kwibungenga. Nibaza ko nabisiguye neza. Ego urakoze cyane ndetse umfasoni Bernadette yasabye nk'ijambo, ariko imbere yo ngaho tubibutse neza ko dusanzwe turiko kino iganiro cabaye mu ntumbero yuko kuno kwezi kwahariwe umwuga w'abahinga banonosoye ibijanye n'irondoka ijanye n'amagara meza, aho twagiye turabona neza ko abasage femme mu kirimi cy'igifaransa. Madame Bernadette yaje gusigura byinshi ku bijanye ndetse iki kibazo caje mu ntumbero kugira turabire hamwe mbega nibikwiye gukorwa kugira ngo umusage femme ashobore koroherwa mu kazi kiwe. Ariko ndetse kuno kwezi dusanzwe dufise n'icivugo dusanzwe tuko turakorera ko nuvuga icivugo ciza cyane imbere yuko mugisigura neza mbega n'icivugo cyaye. Icivugo cuno mwaka urumva buri mwaka amakungu yose arahimbaza umunsi mukuru wajejwe irondoka abanonosoye irondoka rijanye n'amagara meza. Ni itariki 5
z'ukwezi kwa rusama buri mwaka. Uyu mwaka rero twe ntitwari bwawuhimbaze turiko turawutegura ntivyavuye birava ku bintu bimwe n'ibindi ariko turiko turawutegura kandi tuzobatumira. Nukuvuga rero civugo cuno mwaka ivuga iti igitigiri kirakiza bavuga bati les chiffres par igitigiri urumva n'igitigiri c'abasaje abanonosoye niba bari ahantu hose barakiza mu buryo mu byo bize. Mbega turi ku gitigiri kingana gute na cyane dufatiye ngaha mu Burundi? Ko gitigiri dufise ni gitigiri kitari gitobo kireo kiragwira twatangwe mu 2004 twari tukiri 16 gusa. Ico gisata kije mu Burundi cyaje mu Burundi mu 2004 tangura turi 16 umwaka ugira kabiri wari mu 13 nukuvuga batanguye bagira bake hanyuma rero bagira bake canke naho nabatinya kucika. Oya ntibatinya kucika bari bashizeho uburyo bwo kutwakira abiga bararaba bati yakoze iki bararaba ico wakoze ico wamaze n'amanota ufise mw'ijoro hamba rero ugaca batora bagaca baraba bati ntibanacitura kuko ntibari bwakimenye bwari bwa mbere kiza mu Burundi hanyuma baca baguma barongereza yari mu ishure rya leta gusa yitwa ENSP hajya n'ahandi hanyuma rero ayandi mashure agira ko aravyuka abona kubera igitigiri leta yari yasabye ko hoba abanonosoye benshi kugira bafashe kwimfuza z'impfu zihitana abavyeyi n'ibibondo zogabanuka kandi n'ukuri aho batanguye kuzira bagiye mu bandi ntibikorana ntibokora igikorwa bonye bakorana nabo bose abumvise badondaguye abavuga uti badutandukaniriza bari kwa muganga bakorana nabo bose kera impfu zahitana abavyeyi zagera ku 500 ariko ubu turavuga neza ku 500 ko bagore 100 bibaruka ariko ubu turavuga neza ko bageze ku 334 ku 100 bibaruka urumva mugabe igitigiri kiracari kinini uravye abandi ari akarusho urabyumva kumva ku 500 gushaka ku 334 havuye ku 166 ni bice byinshi cyane ivyo rero byari mu ruhara rwa bose su ruhara rw'abantu bamwe mugabo kubera abo bantu abo abanonosoye bajejwe kugumana n'umuvyeyi bagakurikirana bakamenya neza mbega n'izihe ngaruka zigira zimushikire nk'uko uyo muvyeyi heje kubivuga ati jeyo ntitura umusaje femme je yarampimye ni waciye ambwira ati ibumba yari yagiye kwa muganga ataco yinona wa musaje femme heje kumupima cyo mubwira yirukanga kwa muganga wumva bamenya ibimenyetso ingorane intambamye hakiri kare kuko babyize kandi babinonosoye bagashobora rero guca bahereza nabo ubarusha ubumenyi agashishikarira nuko nico gituma ningo rero barafise uruhara mu kugabanya impfu